Mana muluguri muligyama. Mana ni mama. Muligyama soirang fimici n'ibyapa. Nango nani? Hari saa 5 z'ijoro niho bamwica. Niho bamutelefona ku matelefone ababise amatelefone niho bamuhamagara. Basi baca mu kirajya ku mabarabara abiri. Bamwici. Bamurashe mu gutwi aho niho bamurasa. Basi twamutoye mu gatondo no twaciye tumuzana ngaha muhira. Asanzwe akora akazi kiwe nyene ko kufyatura amatafari. Nuko nyene uyu ngo bamuziza ngo yaturira amapine mugabo ntabyo twari tuzi kubera yarasanzwe yikora akazi kiwe twabona guma yigira mu kazi kiwe. Baramutelefone kuri telefone baramuhamagara abagenzi sinzi rero abagenzi bari bamuhamagaye kuri telefone acaragenda. Mu nyuma yaho rero niho twaciye tumutelefona natwe mu nyuma tumva telefone yazimije mugabo abaharenganye bacaragira bacabona ati ni night ni wapfuye. Hasi cyo tubamenya ko aribo bamwishe. Yararyamye ari ngaha muhira. Umva masani twayatahura kuko icyo tutuzo niko saa 5 niho twamenye iyo message kapfuye. Ahari yapfuye ngaha hafisa inuko. Kuko mu mwanya ariko arasaba amayinite twe twaye kwishengero ariko asaba amayinite twaye kwishengero hari mu masaha 4 inkoce ziravuka. Ariko biravuga ko no mu ndwi iheze muri weekend iheze ko yari yahatswe sivyo wamubiza. Baramutegere nadi Imana irakinga. Bayimutegere ari bayimutereye. Nk'abo bantu baguma batembera bari mu buzo ntawe ushobora kumenya n'ubu umuntu ashobora kuva ngaho ukazamva ngo arahatswe na grenade no baguma batera amagrenade tubimenya gute. Twagiye tubona azavuga ati ndahatswe ndahotse bari banteye grenade. Bavuga ko yasanzwe ari mu mugambwe. Mu bisanzwe ubu umuntu asanzwe ari mu mugambwe abantu bose ubu bari mu mugambwe rero ko umuntu afise uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ni nko mu ishengero ugendera mu ishengero wifuza bavuga ati je ngenda mu ishengero nshaka kuba nziza umugambwe jewe ntavyo nzi Imana yo mu ijuru nibizi kandi nizo mutabarira. Yaje mu mugambwe wawe ko hari myinshi. Cena mba bamwagiza ngo ari mugambwe we muri FNL mugabo ivyo ntavyo nzi. Nimba yari muri FNL nimba yari mu MRSD ntawumbaze jewe ivyo Imana yo mu ijuru nibizi nizo izoca urubanza kw'ababikoze. Mu bisanzwe jewe ico kintu cyo kuba bamwagiriza kuba bambi utiyumvise mu ikintu bakwagiriza ko uri muri ivyo vy'imiga by'intuze vy'amapine naho utaba wayagiye mutabiyumvamo bakubwira ati uri mu baturira amapine. Rero kuba bamwagiriza kuvya guturira amapine ivyo barabimwagiriza ariko je ntavyo nzi. Nzeka ko akazi yakora ko yari umuforniseri w'amatafari yagenda ku mpanda akava ku mpanda akagenda aho umuntu ze mu kizingwe ari hose yagenda ari amatafari mu ibukeye hose yagenda. Kandi ikindi naco nibaze byo kuvuga ko ibyo byo mu mabarabara naho reka Imana izibikore twebwe abana b'abantu dushobora kubitahura. Igirayo.